N'umunezero ntangere wo gusubira kubana namwe mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho aho tugiye kubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye kukungene urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni rwari rwifashe kuri uyu munsi. Havugiyemwo ibintu bigiye bitandukanye ariko tukaza kugaruka kuri kudeta yari yateguwe na General Alain Guillaume Bunyoni fatikanije n'igihugu ca Tanzania, igihugu kibanye ico Burundi. Muti vyari vyifashe gute? Muri aya makuru rero nimuze gucikwa vyose turaza kubibaramburiramwo mu kanya gatoya. Reka tubaramutse kandi tubahe ikaze banywanyi bacu mwe mudahwema kudukurikira muri mu gihugu c'u Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Nimuze gucikwa rero, hari benshi tuzi ko bafyonda kuri subscribe, hari n'abandi rero batari bafyondako kugira ngo uje uronka amakuru n'ibiganiro uri mu ba mbere kandi bigezweho. Kuri uyu munsi nta wundi muntu ariko aravugwa cane hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi uretse General Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe bati bamuha ibihano, abandi bati nafungurwe, abandi bati ubutungane nyakuri Bunyoni buramurindiriye ku mabi yakoreye abarundi. Apana irya kinamico ngo n'urubanza, ngo nta mwicanyi ahana uwundi, nta musuma ahana uwundi, ariko aze yama amenya ko umunsi umwe azoja imbere y'intahe nyantahe. Niko bamwe rero bariko baravuga. Benshi rero bakavuga ko Alain Guillaume Bunyoni akwiriye gufungurwa bivanye n'uko ivyo yakoze n'ubundi abandi bategetsi bo mu Burundi n'ubundi bariko barabikora. Ese vyoba bizoherera hehe? Urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni mw'iyungururizo rukaba rwatanguye kuri uyu wa mbere, twabandanije rero kubibagezaho. Uko rero rwari rwifashe kuri uyu munsi, turavuga General Alain Guillaume Bunyoni kuko tuvuga General naho afunzwe ntiyigeze yakwa amapete yiwe, aracari General mu vyumvirize neza. Icabaye rero uyu munsi nuko General Alain Guillaume Bunyoni hamwe na Samuel Destino Bapfumukeko nibo bumvirijwe bonyene muri sentare uyu munsi ku wa mbere itariki ya 27 kwezi kwa gatanu 2024. Abagirizwa bose rero bakaba bahakanye ivyo bagirizwa ndetse bakiba bisiguye bikomeye cane. Mushikiriza amanza wa Republika we agatangaza ingene ingene urubanza rwa mbere rudashizwe mu ngiro, ariko kandi muri urwo rubanza hakaba hagarutswe ku kintu ca kudeta yari yateguwe na General Alain Guillaume Bunyoni. Mu mbere rero habanje kuvugwa amakuru y'ingene we yari yateguye ikiroberi ngo kizokuraho ubu butegetsi buriho mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi amakuru yagaragaye uyu munsi nuko humvikanyemwo umugambwe wa CCM canke Chama cha Mapinduzi wo muri Tanzania. Muti vyari vyifashe gute? Hagarutswe kuri ico caha co gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye yarongoye Burundi muri iki gihe. Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba yaragerageje kwegera uwo mugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania kugira ngo umugambwe witwa CCM canke Chama cha Mapinduzi mufashe gutembagaza ubutegetsi buriho bwa Evariste Ndayishimiye. Ivyo rero bikaba bishikirizwa n'umushikirizamanza Kizigenza wa Republika y'u Burundi. Uyu munsi rero Alain Guillaume Bunyoni akaba yari muri sentare mu gisata c'iyungururizo kuri uyu wa mbere. Bigaragara ko rero abari muri leta y'u Burundi bariko baragiriza ibihugu bibanyi ko vyifuriza Burundi kibi, uretse Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ihereza amahera menshi Evariste Ndayishimiye n'akandi karwi k'abakomeye bemeze gutanga ingabo z'u Burundi kugira ngo zifire mu buseruko bwa Kongo. Ariko abantu benshi rero bakaba bavuga ko Alain Guillaume Bunyoni ariko arahorwa ubusa kuko ngo ivyo yakoze n'ubundi abategetsi bariko barabikora. CCM canke Chama cha Mapinduzi n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania urimwo Perezida Samia Suluhu Hassan. Bivuze ko
ngo bamwe muri uwo mugambwe baba barafatikanije na Alain Guillaume Bunyoni, ariko kandi tubibutse ko Tanzania yagiye yumvikana mu bantu bashobora gufasha Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'abari mu iragi rya Nkurunziza, kuko na Reverien Ndikuriyo arakunda kuboneka yagiye muri Tanzania, kandi uwo mugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania ukaba ngo vise imigenderanire myiza na CNDD-FDD. Bivuze ko Felicito Ndayishimiye n'ubundi ariko arahangana n'igihugu ca Tanzania hamwe n'abakirongoye uravye ku rundi ruhande. Kandi rero nk'uko muvyumvirije muri urwo rubanza twabagejeje ivyavugiwemwo, umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika we rero yatangaje ko CCM canke Chama ca Mapinduzi ariyo yari yateguranye umugambi wo gukora coup d'etat igatembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bafatikanije na Alain Guillaume Bunyoni. Hari n'uyundi rero yibajije agira ati ni bande bo babinyegeje inyuma y'urupfu rwa Adolphe na Adrien Bunyoni azi byinshi kuri ayo mabanga yanyegejwe ngo kuko muri 2015 hamwe na 2016 yari mu kibanza aca kubimenya. Colonel Destino Bapfumuke ngo numwe rero mu bafunzwe bagizwe ko bafatikanije na General Alain Guillaume Bunyoni umugambi wo gutembagaza President Ndayishimiye. Imbere yo gufatwa, Destino Bapfumuke ko yari intwazagabo mu iperereza ry'u Burundi, yari yararongoye iperereza mu ntara zitandukanye nka Cibitoke, Makamba na Karusi. Aho yaciye hose Destino Bapfumuke ko yaranzwe no kuboreza igufa abafunzwe, kuremeka intebe ishusha batavuga rumwe n'ubutegetsi, kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Kenshi rero yafungira abantu ku rugo iwe, karara arabakubita, ababanyi rero bakumva induru buri joro. Makamba rero ho yanapfungira abantu mu musarani. Abaciye rero kwa Destino bashika mu mabohero ari indembe, bamwe basa n'ababaye ibimuga. Destino Bapfumuke ko rero nawe aherutse kumena amabanga y'iperereza iruhande y'icaha co gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Destino Bapfumuke ko rero yagirizwa ko ari we yaburiye Bunyoni carahunga bagira mu mufate mu ijoro ry'uwa 16 rishira uwa 17 Ndamukiza 2023. Parike yemeza ko ifise ivyemezo vyavuye muri telefone ya Destino Bapfumuke. Colonel Destino Bapfumuke mu kwiregura yararahiye ararengwa ko atigeze yandika ubwo butumwa. Destino Bapfumuke yemeje ko ubwo butumwa bwandikwa n'iperereza kugira ngo ryagirize umuntu ivyo rishatse. Destino we nyene yavyise cybercriminalité, yavuze ko ari azi no kubikora. Mbere rero yaranasavye n'abacamanza ko bahamagaza General de Brigade Manuel Ndayiziga bahora babikorana kugira Destino ace yereka sentare uko iryo rimenanya rikorwa. Yasavye ko sentare bishatse yamusanga mu munyururu akayereka uko ivyo bintu bikorwa. Destino Bapfumuke rero yarambitse ibari inyangamugayo Natani Barampama muri 2019. Natani Barampama yari umukuru w'umugambwe CNL mu ntara ya Karusi. Muri Ruheshi 2019 Natani yarahagaritswe n'iperereza rimwagiriza ivyaha bikomeye bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Natani Barampama yarabaye imyaka mu munyororo kubera imentanya yakorewe na Destino Bapfumuke yari arongoye iperereza muri iyo ntara. Mu gihe rero atacemezo na kimwe yari afise, Destino yabonye Procureur François Harerimana agira arekure Natani Barampama, acaraja gufyatura ivyemezo avuga ko rero vyavuye muri telefone ya Natani, gutyo Natani aba aragirijwe ivyaha vy'agacamutwe. Hari intare rero y'umunyagihugu w'Ikarusi aho yagize ati ejo twarumvise n'ibiganiro mwagiye murakora bijanye n'urubanza rwa Bunyoni na bagenzi we, hageze kuri kimwe c'uko bategurira imentanya aho Destino yavuga ko abizi ivyo yise cybercriminalité, by'ukuri naciye mbona ko ari ivyo koko. Muri Ruheshi 2019 rero imfungiwe Ikarusi aho Destino yatwara iperereza mu ntara, barafunze uwatwara umugambwe CNL mu ntara yitwa Barampama Natani, aho yamaze indwi zibiri barabuze ico bamwagiriza. Niho Destino yaza asanga Procureur François Harerimana agire amurekure kubera yabuze ico amwagiriza. Destino rero yaciye yicarana na Buramatari Karini Manirabaruta
n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara yari yitwa Stani, emwe baciye bicara barahinyanyura ivyabo. Twagiye kubona bazana impapuro ngo bivuye mw'itumatumanako ngo baronse ubutumwa Natani yagiye ararandikirana n'abandi ngo harimwo n'umugambi wo kwica Buramatari. Gutyo rero rementanya riba rirabonetse, ubwo nyene procureur aba abonye ivyo amwagiriza. Kuva ico gihe rero Natani Barampama akaba ari mw'ibohero rya Gitega yaciriwe no gufungwa imyaka 5. By'ukuri iperereza rero ngo rirabeshera abantu Destino yavuze ivyazi kandi yakoreye abandi benshi. Aho rero yashinze inaha akabandanya agira ati aho nobabwira ko Natani Barampama yari asanzwe akora mu buyobozi bw'indero mu ntara, yari arongoye ibijanye n'inyigisho z'imyuga. Stani nawe rero yari arongoye indero mu ntara. Stani ntiyari akeneye kubona hafi y'umutegetsi yitwa Igipinga. Aho niho rero havuye n'irementanya ryakorewe Natani Barampama. François Harerimana nawe yari igikoresho ca Buramatari Karini Manirabaruta. Procureur ya François Harerimana bari bamutazira ngo no muboyi wa Kariniya, kubera rero yafunguwe Kariniya amubwiye wese kamwagiriza vyo amutegetse. Ngo biraryoshe rero kubona uyu munsi umuntu nka Destino Bafumukeka ari we asura barementanya bakoze. None ninde azorenganura uwo Natani n'izindi mpahazwa? Colonel Destino Bafumukeko yaremanze amarementanya akorwa n'iperereza ry'u Burundi. Colonel Desire Uwamahoro rero yaramwunganiye nawe nyene aremeza ayo mabi akorwa n'iperereza. Yaremeje ko yavyize kandi nawe harazwi mu bambitse barahindiriza Abarundi. General Guillaume Bunyoni yabaye kw'isonga ry'inzego z'umutekano imyaka 17. Nta numwe rero hari hamurusha no kumenya amarementanya yakozwe n'izo nzego. General Bunyoni rero yaremeje ubwo bubisha bukorwa n'iperereza hakoreshejwe kubeshera abantu ko banditse ubutumwa mu matelefoni yabo. Sentare ntayinyuzwa rero ntiyigeze nasaba Bunyoni Uwamahoro na Bafumukeko gutanga urutonde rwabo bakoreye ntibishushe. Habuze iki ngo bikorwe? Nimba kuko leta ya Ndayishimiye nanira ko mucari leta mvyeyi ngo ni gute ireka inzira karengane zikavundira mu munyururu kandi abazirementanirije biyemerera ivyo bakoze? Kwica ubuzima bw'abantu bakamara imyaka mu munyururu ataca bakoze bigakorwa n'abajejwe kubahiriza Abarundi bose. Ngo mu bwanje nico caha gisumba nico kurondera gutembagaza ubutegetsi. Ngiki nico caha Bunyoni Uwamahoro na Bafumukeko bakwiriye guhanirwa kurusha ivyo bariko baragirizwa ngo Natani Barampama n'izindi mpazwa ngo nibeze kandi ngo bashumbushwe. Reka tuve kuri iyo nkuru tugere ku yindi ivugwa mu gihugu ca Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania, aho Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yoba yambitse imidari y'ishimwe Domitien Ndayizeye wahoze ari perezida w'u Burundi, Jakaya Kikwete wari perezida wa Tanzania na Olusegun Obasanjo wari perezida wa Nigeria, abashimira uruhara rwabo mu mahoro n'umutekano muri Afurika. Perezida Samia Suluhu kandi yambitse umudari nk'uwo Musa Faki, perezida Cuyigi wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika. Amashimwe rero akaba yayabahaye mu mpera z'indwi iheze mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20. Ishami ry'Ubumwe bwa Afurika rishinzwe ibibazo vya politike n'umutekano kuri uyu mugabane rero abo bagabo basanzwe bari mu bagize iryo shami. Nubwo rero iryo shami ririho kandi rifise imirimo rikora, ibibazo vy'amahoro n'umutekano biracari kananira abahinga mu bice bitandukanye vya Afurika ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Bamwe rero bakaba bibaza umwimbu utangwa n'iryo shami n'ico abo bagabo bahembewe. Guhera rero muri uku kwezi Tanzania niyo irongoye iryo shami ry'Ubumwe bwa Afurika kandi Dar es Salaam niho ibirori vyo kwizihiza iyo sabukuru yaryo imyaka 20 yabereye. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Ivyo nivyo twari twabatunganirije ku rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni, ariko murumviriza ko mu gihugu ca Tanzania bo batanze ibihembo. Basaba kugira ngo ku munsi w'ejo naho ntimuzocikwe, hari vyinshi bigiye bitandukanye tuzobandanya kubagezaho kuri izi nkuru z'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Imana ibahezagire.